Muri kino gihe turi mu ndwi yo kwibukanya n'icubahiro yahoze arongoye igihugu cacu c'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza, tewe iteka no kugirana ikiganiro na nyene n'icubahiro Denise Bucumi Nkurunziza, akaba yari n'umutambukanyi wiwe, aho tugiye kuyaga tubwira ivyaranze uwo muhisi. Nyene n'icubahiro turabaramukije. Mudukundiye nyene n'icubahiro, twashaka mutuganire ku vyaranze ubuzima bwa nyakwigendera Petero Nkurunziza, akaba yari n'umutware wanyu, ariko mutangure mutubwira mbega mwamenyanye gute? Sanzwe mubizi yuko dusangiye komine, twamenyanye mu manama badutumira mu nk'abanyeshure ku makomine. Tugiye muri ayo manama kumbure yazarandaba jewe sinabanze ko ari karandaba, muga je namuraba muri rusangi kubera ataco namwiyumvirako. Ariko rero umunsi umwe mu gihe nari ndangije umwaka w'icenda dusohotse tuvuye mu nama mbona namperekeje, tugiye turavugana, hanyuma aca rero arambwira ko akeneye ko dutangura ubugenzi ariko buzobyara ubucuti muri kazoza ninarangiza amashuri. Mbega amaze kubabwira iryo jambo mwaryakiriye gute? Bivanye kumbure n'ingene mwari musanzwe mumubona ari mu bandi, mwaravyishimiye, mwahise mumwenderera? Ntubizi yuko abakobwa badapfa kwemera gutyo gusa, nuca wemera ubwo nyene. Sinahuse nemera nyene, nagomba nitabira hanyuma nyene sinemeye, urumva byose yumva nitabiye. Hanyuma nyene mugabo kandi sinari ndanabigaye kuko naco narifise ndamugayako kuko naho ndamubona mu bandi ari umuhungu atuje, abazi ibibazo by'ubwenge, aguma yisomera ibitabu, ataguma avuga amajambo, numva ataco ndamugayako. Hanyuma nguma mvuga uko nyene, sinahuse nemera, ariko nyene mu mutima narumva ko ntona vyanga. Hanyuma rero ubucuti ubugenzi buca burabandanya, ubucuti bwaje kuvuka mu nyuma, ariko ico gihe twabandanije ubugenzi. Nyene n'icubahiro muraheje kutuganirira uko mwahuye na nyakwigendera, twashaka tubabaze mbega mwamaze igihe kingana gute muri ubwo bucuti imbere yuko mwoba kugwanya? Twamaze umwanya utari muto da, ico gihe urumva ko nari mu w'icenda, twarabandanije tuba abagenzi, uw'icumi ndawuheza, twabonanye ndangije uw'icenda, nca ndiga uw'icumi ndawuheza, barandungika andi mashure kandi yisumbuye, ndagenda kwiga imyaka 4 kuri NFA yo mu Kibumbu, aho hose twabandanije kuba abagenzi. Nawe mu hagati aho yari kararangiza kaminuza, yagiye kurangiza kaminuza maze imyaka 2 aho kuri NFA yo mu Kibumbu. Nyene n'icubahiro, iyo abantu bamaze igihe bari mu bucuti haragera igihe biyumvira kubaka ugwabo, mbega mwotubwira ibirori bijanye n'ubugeni bwanyu vyagenze gute? Ubugeni bwacu ntibwari bwifashe neza vy'ikirenga, kuko twagize ubugeni ari mu ntambara, haza haravuga amabombe batera bari mu misozi, inkoho zitandukanye. Ico gihe twagira etat civile, hari tariki 2 z'ukwezi kw'indwi umwaka 1994. Rero ico gihe ndibuka tuvuye muri etat civile duciye ahantu kugira tunywe ifanta, tugire reception tunywe ifanta, haciye batera ikintu c'ikibombe kigwa musi aho twari turi, kuburyo ibivu bikaza naho turi bikagwa mu birahuri aho twari ko turanywera iyo fanta, na twebwe bitugwa ko twese twuzura ivumbi. Umuntu wese yaciye afata inzira yamuzanye aca arataha. Urumva ko ntivyari biryoshe gose, kandi ico gihe twaherekejwe n'abantu bake cyane, kubera bamwe bari barahunze, bamwe mu bagenzi mu nshuti bari barahunze. Twaherekejwe n'abantu bake cyane, n'imiduga 2 nyene, mugana n'abafise imiduga ico gihe ntibari kirenga, ego yari imiduga 2 gusa. Twari tunezerewe nyene kubera ubukwe, n'ahandi ho mugabo ntivyari biryoshe cyane kubera ibihe twari tugezemo. Turumvise yuko ibirori bijanye n'ubugeni bwanyu novuga yuko bitari vyoroshe kandi bitagenze neza, no mu nyuma umutware wanyu vyarashitse aragenda mu migwi yagwana ico gihe. Mbega nyene n'icubahiro, agenda ku rugamba mwavyakiriye gute? Yoba yarabasezeye? Uje nabona umengo nta kintu cyo mujana, ariko we yarabona yuko ibihe bigoye, rero aragenda atansezeye.
hanyuma arambwira yuko yarasezeye mugani yamusezeye ko agiye kugumayo yarasezeye arambwira ko agiye kuramutsa umuntu mu misozi hajya haruguru kandi uwo muntu twari dusanzwe tuzinanye w'umuryango tuzinanye bahindutse inshuti hanyuma aragenda mugabo yarambwiye ngo ngiye kubaramutsa muga ntiyambwiye ngo aragaruka canke arararayo urumva nibaza ntarayewe rimwe nibisanzwe yoca agaruka ariko kubera hari hafi hamwe nagumana ivyizigiro ngo aragaruka ariko ico gihe arararayo ntiyagaruka umunsi ugira kabiri ntiyagaruka wa gatatu indwi iratindira hera indwi zibiri zirahera ntangura kugira ubwoba n'abandi inshuti bakambaza mbega ko ataza ko atagaruka byagenze gute byabaye gute ndavuga nti sindabizi je sinzi cyabaye nanje ntangura kubabara cyane niyumvira nti mbega je namugize iki habaye iki je ko ntazi ikintu namukoreye umwaka umwe twari tubanye je ntacyo twapfuye by'ukuri none habaye iki ko yagiye ntambwire ko agiye kugumayo hanyuma rero ntiyagarutse rero mugabo ndatinda ndabona umuntu amanutse avuye mu misozi nzi ndamubaza ko yoba yaramubonye arambwira ati naramubonye niyari kwa wa muryango nyene yari yambwiye ko agiye kuraba ndamubwira ni wataharira uze kumitanira agakete ahaciye rero ndamuha agakete nandikanye ibintu by'ishavu byinshi cyane nandikanye ishavu mbabaye kuntu yagiye ntagaruke mfise inda y'amezi 4 nkumva nyene yarazinzi nkumva kwabaye kunya nkumva jewe hoba hari ikintu namugiri nubwo ntacibuka ariko cyatumye agenda hanyuma rero ndamwandikira rero nishavu byinshi ariko rero we wacanyishura mu majambo make kuko nawe yarahapfuye aranyishura wa muntu aranzanira inyishu aranyishura mu majambo make arambwira ati nta kibazo tubonanye wo bitahura impamvu nagiye nanje ku mutima Jesse nibaza ko no bitahura arongera aranyandikira mu nyuma arambwira ati basi uzoze kugira ngo ndakubwira impamvu nagiye rero ndatuma uwo muntu kugira azombwire umunsi nogira hanyuma turabivugana ndagenda nubwo kuhaduga hari hagoye kandi ndirikira ariko nashoboye kuduga nduga shavuye nkavuga naho ndamushikirira nkumva umengo yabonshobora namukubita nkumva umengo sinzi ko nomugira hanyuma maze gushikayo yaranyakiriye neza ntwengera aranzimana agacupa kikiyeri ico gihe twaranywa twe nawe aranzimana amaze kunzimana kandi atwenga nezerewe ishapu ryose ricarira hera turaganira nyene arambwira uko byagenze arambwira ko hari abantu bariko baramurondera abinsiguriye nyene neza ndabitahura hanyuma nyene ndumva yuko atoza kugira bamwice ngo ndamubura hanyuma rero nca ndataha hanyuma kandi mu nyuma zaho narashoboye kuza ndadugayo ndamuraba nkahaca nkamuramutsa nkongera nkamanuka nayinze mbyaranza ndadugayo nico gituma no kwibaruka byanyoroheye ko naragira siporo nyinshi ndiko ndaduga nja kumuraba nuko byagenze hanyuma rero nari namaze kumubabarira ariko rero ndamubaza nti none wumva uzogaruka ryara sindabizi sinzi umunsi ati aho bizoherera nzocanza nawe ntiyarazi n'umunsi n'isaha hanyuma rero ntibyakunze kwaza umwaka urahera 2 3 gushika ku 8 atarigera agaruka muratwiganiye ko umutware wanyu yamaze igihe kinini ku rugamba imyaka 8 yose mutari kumwe mbega mwico gihe ubuzima bwari bwifashe gute bwari bworoshe ubuzima ntibwari bworoshe kuko urabona ukuboko kumwe nyene kuzana bikeye rero kandi no guhembwa ico gihe sinahembwa twinshi yagiye mpembwa 35,000 rumva mfise umwana amaze umwaka mu nyuma naratinze ndibaruka abana 2 urazi guca ku kazi umwana akenera amata nkumva n'ibintu bitoroshe nkumva byarangoye mu misi ya mbere nsaba indaro ko tuvuka n'abarama indaro ndahaba kuko sinashobora kwirihira inzu ngo twongere dufungure ndahaba umwanya utari muto ariko nkumva birambihiye gusubiraho abansohoye ni nko gusubira iwanyu nkumva birambihiye cyane nibaza ukuntu bizogenda ariko mu nyuma baratevye mukuru wanje arampamagara arambaza yuko bamfasha kuriha inzu hanyuma nkimuka we yabimbwira afise ubwoba atinya ayibaza ko mpapa nibaza ko anyirukanye ariko kumbe aje kubimbwira nanje nari maze iminsi narasenze Imana kugira ngo
ifashe nshobore kuva mu nzu y'abandi numva umengo nta nicyo tuma ndahava nkumva umengo ntibishoboka ariko ndabwira Imana nti kubera nzi kwishoboye byose izomfashe kugira nshobore kuhava byaratinze birakunda rero nico gihe yampamagara ati ubona two kurihira inzu ukimuka ukaja kubamwo n'abana abimbwira banje kunsaba imbabazi ibaza ngo ndashavura ubwo nje ndamushimira rwose ndamubwira nti je nari narasenze Imana kugira ngo ushobore kuzokwimuka nubwo ntabona uko byogenda ndamushimira cyane ko bashoboye kundihira iyo nzu hanyuma rero naciye nja kwimuka cyane mukira hafi yaho baba kugira hari ico mbuze nshobore kugaruka kwa mukuru wanje